Ubuzima bwa Tabita muri Bibiliya. Izina Tabita ni igiheburayo risigura impene, gazelle. Mu kigiriki Tabita risobanurwa Dorcas. Dorcas naryo risobanura impene. Iri zina ryamwerekana nk'umuntu w'ubwiza n'ubugwaneza. Bibiliya ivuga ko Tabita yari umwigeme adahemuka kandi akora ibyiza byinshi, agafasha abakene cyane. Yari azwi cyane mu gace kitwa Yopa. Dorcas yafasha abapfakazi, aboro n'abari mu bukene. Yarazwi mu gukora ivyambagwa agaha abakene, cyane cyane abapfakazi. Abapfakazi barerekanye imyambaro Tabita yabakoreye igihe yari yapfuye kugira berekane ubuntu bwiwe. Tabita yaragwaye hanyuma arapfa. Abo mw'ishengero ry'Iyopa barababaye cyane, baca batumako Petero yari irida hafi yaho kugira aze. Petero yaragiye aho Tabita bari bamushize mu nzu. Petero yirukanye abantu bose, arapfukama arasenga avuga ati, Tabita haguruka. Ako kanya Tabita yarahumuye amaso arahaguruka. Petero aca amushikiriza abizera b'Iyopa. Abantu benshi b'Iyopa bumvise ibyamushikiye barizeye, bavyara ukwemera gukomeye cyane kuri Yesu Kristo. Mu ncamake, Tabita yari umugore w'umwizegwa azwi cyane ku bikorwa vyiwe vy'imbabazi no kugirira neza abakene, cyane cyane abapfakazi. Yarapfuye ariko Imana imuzura biciye kuri Petero, bituma abantu benshi bemera ubushobozi bw'Imana. Ubuzima bwa Tabita ariwe Dorcas buduha inyigisho zikomeye cyane muri Bibiliya kandi mu buzima bwa none. Icambere, kugira umutima w'urukundo n'imbabazi. Tabita yakunze abakene, cyane cyane abapfakazi, akabafasha mu byo bakeneye. Inyigisho dukuramwo niyo twoba dufise bike, gushobora kugabura no gufasha abandi. Ica kabiri, gukoresha impano Imana yaduhaye. Tabita yarazi gukora impuzu kandi yakoresheje iyo mpano kugira afashe abandi. Impano zacu, ubuhinga, ubushobozi, akazi, ubumenyi ntizikwiye gupfa ubusa, ahubwo twozikoresha mu gufasha abandi tutibagiye ishengero. Ica gatatu, ubugwaneza n'icyubahiro bivamwo icibutso ciza. Abapfakazi bari bafise imyambaro yabakoreye kandi baribuka neza ibikorwa vyiwe vyiza. Inyigisho, ukuntu tubaho n'ukuntu tugirira abandi neza bituma abantu batwibuka mu buryo bwiza. Abizera b'Iyopa bari bizeye ko Imana ishobora gukora igitangaza biciye kuri Petero, bituma Tabita azugwa. Inyigisho, twokomeza ukwizera kwacu kuko Imana ishobora gukora ibirenze ibyo twiyumvira. Urupfu rwa Tabita no kuzugwa kwiwe byatumye abantu benshi bemera Kristo. Inyigisho, ubuzima bwawe bushobora kuba ubuhamya butuma abandi bashaka kumenya Imana. Mu ncamake, Tabita atwigisha kugira umutima w'imbabazi, gukoresha impano zacu ku neza y'abandi, kubaho neza kugira dusige icibutso ciza, kwizigira Imana mu bihe byose, kuba ubuhamya bufasha abandi kuja kuri Kristo. Reka ndabashimire cyane, nizigira ko mwafashijwe n'iyi nkuru ya Tabita ariwe Dorcas.